Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mudahengeshanya kudukurikira no kutwumviriza muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure. Mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyamerika mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane, abadukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'Abanyaburaya bariya nino ku mugabane wa Aziya, mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, abari ngaho mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye mu burengero muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, abadukurikira muherereye mu buseruko mu gihugu ca Tanzania, mwe mwese mudukurikira muherereye mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka nkubwire ko ingingo nkuru ari umutekano, amakuru avugwa mu mutekano w'igihugu cacu c'Uburundi mbere n'umutekano w'ibihugu vy'akarere. Turaza no kubabwira ukungene Perezida Varisito Ndayishimiye yaraye asubiye kwemera ko imipaka agiye kuyugurura, n'inyuma yaho Perezida Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo canke Sudani y'Ubumanuko yaraye agendeye igihugu cacu, ngaho ni mu migenderanire y'amakungu, navyo turaza kubabwira icatumye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yemera ko agomba kugurura imipaka. Ni mu gihe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ibintu bibandanya kuba bibi cane. Igisirikari c'Uburundi kiri ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, intambara na M23 bikaba bivugwa ko imeze nabi. Umukuru w'ico gihugu ca Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fashe, akaba yatanguye kuvuga ko amajambo yaciye ashikiriza ko agomba kuzotera igihugu c'u Rwanda yatanguye kwisubirako, akavuga ko ayo majambo kugira ngo abandanye ayakora ngo suko atobishobora, ariko ngo arashaka canke aripfuza umutekano w'ibihugu vy'akarere, ngo ibintu biboneka ko ashobora kuba agiye kuja mu biganiro hamwe n'inyeshamba za M23 zigwanya ubutegetsi bwiwe. Aya makuru hamwe n'ayandi twaguteguriye ntuzuje kure mu kanya isase nido. Reka nsubire ndabaramutse ndanabahe n'ikaze. Aya makuru reka dusubire tuyatangurire kuri iyi ngingo nkuru ivuga ku mutekano. Umutekano w'igihugu cacu c'Uburundi urageramiwe inyuma yaho abagwanyi bivugwa ko binjiye mu gihugu cacu c'Uburundi bakinjira mu kibira. Nyuma yo kwinjira mu kibira, abasoda bakaba batekewe n'icoba. Abasoda baciye barungikwa ngaho mu buraruko bw'igihugu ngo baratekewe n'icoba cane bivanye n'inyeshamba zagaragaye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, inyeshamba za M23. Abagwanyi rero kuri ubu ngubu ngo bahejeje kwinjira mu kibira, abasoda b'igihugu cacu c'Uburundi baciye barungikwa ngaho muri ivyo bice vyo mu buraruko, aho abo bagwanyi binjiye bakaba batekewe n'icoba ko bishobora kuhava bimera nk'ivyo muri Kongo. Bakavuga ko abagwanyi bajujubije canke batesheje umutwe igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, inyeshamba za M23 bishobora no kwiyadukiza ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abo bagwanyi bakama nabo
batesha mu mutwe badurumbanya igihugu cacu c'Uburundi. Inyeshamba za Red Tabara bikaba vyikekwa ko arizo zahejeje kwinjira ngaho mu buraruko bw'igihugu, akaba arizo mvo igihugu kiriko kirakusanya kirajana kirungika abasoda n'ibigwanisho vyinshi cane mu bice vyo mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu biboneka ko bibandanya bihindura isura. Muri aya makuru twababwiye kandi ko umukuru w'igihugu ca Sudani y'ubumanuko, uyu ni Salva Kiir Mayardit, yaciye agendera igihugu cacu c'Uburundi. Uyu niwe ajejwe umuryango wa Afrika yunze ubumwe, kuri ubu ngubu niwe yaciye arongora uyu muryango, akaba rero yaje ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi kugira ngo abandanye agira ivyo yumvikana n'umukuru w'igihugu, asaba umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye guhindura ingendo akumvikana na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, bagashira hamwe bakugurura imipaka cane cane Burundi bwapfunze. Uyu mutegetsi w'ico gihugu Sudani y'ubumanuko Salva Kiir Mayardit ngo rero mu vyo yaciye asaba umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, yamusavye ko agomba kugurura imipaka. Ni mu gihe intambara iriko irahuza abagwanyi ba M23 n'ingabo z'igihugu ca Congo, ingabo z'igihugu FARDC bafatanije n'ingabo za SADC. Ingabo za SADC zirimwo iz'Abarundi, zikabamwo iza Afrika y'Epfo, hakabamwo n'iza Tanzania n'iz'igihugu ca Malawi. Ivyo bihugu nivyo vyaciye birungika bwangu ingabo ngaho mu gihugu ca Congo kuja kugarukana umutekano. Bikaba bivugwa ko rero Salva Kiir abona ko iyi ntambara ntaco izoshikanako ibihugu vy'akarere canke Afrika muri rusange, akabasaba umukuru w'igihugu gusubiza agatima impembero, akaja mu biganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, agasubira akugurura imipaka, ngo na cane cane ko abanyagihugu bato batoyi nibo bahononekanira cane bagahura n'akarenganyo. Ivyo yabisavye Varisito Ndayishimiye ko yoca asubiza agatima impembero akemera guhugurura iyo mipaka. Ni mu gihe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fashe, umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, we aheruka kumvikana avuga ko atazobandanya agaba ibitero ku Rwanda, avuga ko rero yabonye ko intambara ataciza cayo, intambara isenya ntiyubake. Akaba kuri ubu ngubu ibiriko biravugwa nuko iyo ntambara ishobora guhagarara, akaba yoja mu biganiro. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye nawe rero bakaba baramusaba ko yoja mu biganiro, akava gufunga imipaka no kugara iyo mipaka yaciye afunga. Bakaba bamubwira ko rero intambara n'ivyo yiyumvira ko azotera u Rwanda agafata ubutegetsi ko bitoshoboka, akoba agomba kubiheba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umugabo akomeye cane adashobora gutinya uwo ari we wese. Yaraciye abwira abo bategetsi batandukanye ko ivyo barimo barakora, ivyo barimo baravuga ko bazotera igihugu ciwe c'u Rwanda, we yafashe ingamba zo kwirinda, haba mu kirere, hoba mu mazi, hoba no ku butaka. Avuga ko igihugu kiwe gikingiwe kandi ko gukingira igihugu cabo ata
ata burenganzira babisabira, ata wundi muntu bagomba gusaba uburenganzira ni ubwabo bonyene abanyarwanda. Avuga ko uwuzohirahira agatera igihugu ciwe intambara bazoyigwanira aho izoba yaturutse, ntago azokwemera ko baja kugwanira mu gihugu c'u Rwanda, kuko ngo arafise igihugu gitoyi, arafise amasomo babonye mu ntambara, ntago bazosubira gusuka igihugu cabo mw'amabombe. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke wowe ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru ugafyonda subscribe, hama amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.